Mwese muriko murakurikirana kino kiganiro c'ubushikiranganji bw'intwari hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano, turabaha ikaze. Inyuma yaho ubwo bushikiranganji buboneye yuko amakinga, amapikipiki n'amatukutuku ahungabanya umutekano na cane cane mu guteza impanuka, bwarafashe ingingo yuko ivyo vyuma vyigizwe inyuma yaho bahora bashika mu kurangura imirimo yabo. Muri kino kiganiro tuza kubashikiriza uko bariko baritegura kugira ngo iyo ngingo ije mu ngiro guhera ku igenekezo rya 11 ntwarante uyu mwaka. Umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi aratubwira uburere iyo ngingo iraba. Mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura batashobora kujabuka uruzi Kanyosha, no kuvuga yuko zone Musaga yose uhereye hariya hejuru hari Bonesha kizera yuko biharengana mu Kamesa birashobora kashika, mugabo hajya kuri Bonesha ntishobora kuharengana. Musaga ntirekuriwe, ucumva ko za Kinindo za Kibenga zose ntiharekuriwe. Tugaruka ino muri komine Mukaza bagarukira hariya ruguru rwose ya Campus Kiriri ntibashobora kuhashika, ni limite, ntibinjira muri Sororezo. Aha za Bwiza, za Buyenzi, za Jabe, izi quartier zose kirabujijwe. Bahora bagarukira ku Ntangwa, hajya kirabujijwe. Aho tuba turiko turinjira mu makomine yo mu gice cyo mu raruko bw'igisagara, no kuvuga komine Ntangwa. Muri Mutangano bagarukira hariya ruguru ya Chateau d'Eau, kirazira ko binjira muri Gihosha muri Mutangano. Hanyuma bagaca bagarukira hariya hirya ku ruzi Gasenyi, ntibarekuriwe kurengana ngo bashike kuri Gare du Nord. Baca bakatira kujya mbere mu Kamenge, bagaca basubira hirya, baca bakatira hepfo mu Ngagara uruzi rwa Nyabagere kujya Kanyoni, hajya ntibarengana. Ni nkuko badashobora kuza gushika ngaha ku isoko bavuga cyane ngo kuri Kotebu. Aha kuri Shaniki ijya rond-point uja kuri aéroport uduga hariya za Sakablage, ajya amabarabara ntibayarekuriyemwo kuyajyamo. Mugabo rero ibice bafise gukoreramwo ni binini cyane, uretse aho turiko turavuga bararekuriye gukorera muri ivyo bindi bice byose twavuze biri nyuma yaho, no gushika kure n'ibirometero bashaka muri ayo mabarabara aja za Cibitoke, za Bubanza, za Gihanga, kagenda hariya za Gatumba, ugafata ijya Bugarama uraduga, urashobora kuduga ugashika mu Ijenda na moto na bajaji, urashobora gufata ijya Rumonge uhereye hirya mu Kanyosha ukabandanya za Kabezi, aho si nta ngorane. Mugabo tugire discipline. Benshi bagendesha ivyo vyuma batazi amategeko ajanye navyo, amategeko ajanye n'ibarabara. Iki gihugu gisaba kugira ngo umuntu abe yorondera ubuzima bwiwe muri ubwo buryo. Dushaka nabo nyene kubakingira, dushaka gukingira abakoresha ivyo vyuma bagirako, kandi dushaka gukingira n'abene gihugu bikokoye bakagura ico cuma kugira ngo biteze imbere. Mu masanganya menshi abera muri kaya karere cyane cyane bibujijwe yuko bigeramwo, yuko bitungirwamwo, yuko bitahwamwo, haberamwo amasanganya menshi cyane, hakaberamwo n'umutekano muke ugizwe nabi kubera hahurira abantu benshi, navyo bigafasha kugira ngo umutekano ubashe guhungabana. Twebwe tuzi yuko mu kunyonga ivyuma twibanda mu ruhande rw'iburyo. Mugabo ndatangara cyane mbonye nk'umuntu w'ipikipiki aje, bo bakunda kuvuga ngo ni moto chini, aje yiruka cyane ahura n'imodoka arikaca mu koko kw'ibubamfu. No kuri rompwe barabigira, aha kuri rompwe de Nations Unies uje ubona akase avuye ku isoko ya Kotebu agaca yinjirira muri kote y'abava muri ville bajamo. Ivyo barabigira no muri ville. Mu kurengana byo ndi bita dépassement, uzobona ciye
mu ruhande atari gucamo. Hanyuma rero ivyonye bitihwe mu gupakira, umuzungu yakoze icuma aragiha ubushobozi ntarengwa. Kw'ipikipiki tuzi yuko agendera ko utwaye iyo pikipiki mwita umushoferi afise vyangombwa, yambaye inkofero imwe yitwa casque yo kumurinda, yo kumukingira hamwe, kuko isanganya yegomira ashobora gushika naho umuntu yoba yakoze ibikinwe vyose mugabo abakingiye ugasanga ntaho yambaye. Ajejwe guheka umuntu umwe ugasanga yashize ko 4 5. Nta rukundo rurimo kora ibijanye n'amategeko, kandi uraheze ugataha amahoro n'utwo waciye ukaja kutumererwamo neza. Yongeye ko aya makinga atari kuri ubushika mu gisagara ca Bujumbura hadasizwe inyuma n'amakinga asanzwe akoresha mutwara ibintu harimo n'amata. Nyakubahwa umushikiranganje w'intoro hagati afise mu ntoki n'ikibazo kijanye n'umutekano mu gihugu, yaravuze yuko ako karere kavuzwemwo karimwo komine Mukaza n'ibice bimwe vya komine Muha n'ibice bimwe vya komine Ntahangwa, ntaco cuma na kimwe gitahamo, nta nikibamwo, nta nikirekuriwe kwakandagira. Abantu rero bose itegeko yavuze yuko ntawe ritaraba, bose bategezwa kuvyumva uko abahora biyunguza kuri ubwo buntu bazogenda n'amabisi. Mwibagiye kumbaza ati mbega babandi b'amata bo bazobigenza gute? Ba deplace amata mu gisagara hose ku makinga, makete, ibiki. Icuma carekuye yuko kizohatembera ni pikipiki y'igipolisi canke ipikipiki ya leta gusa, kandi ni pikipiki y'igipolisi murumva ko ari ya leta, kuko n'igipolisi ni ca leta. Yavuze ati nuzo kwihena ngo ngire ngo akabaje ngo genda ngo kirabujijwe. Nari ngiye kuvuga rero kuri ivyo vy'amata. Amata ego barabahaye ikiringo kizohagarara ngira ngo itariki 11 y'ukwezi kwa Ntwarante, ngira ngo saa 6 z'ijoro, yuko twese tugomba gukura mu mutwe iwacu yuko tuzorondera amata kwikinga. None amata ntava Muramvya, ntava Igitega, ntava mu Kayaza, akava mu Cibitoke, akava Bubanza, akava mu Ijenda agashika ngahe Bujumbura. None yose amanuka n'ikinga, bazokoresha imiduga, kandi na kera vyarashoboka ivyo vy'amakinga bitaraze. Ivyo vy'amakinga ni vyavuba cyane. Yarangije saba abo bageneshije ivyuma bigije inyuma kwigenza neza aho bashizwe. Bazokwigizwa hari inyuma kugira ngo baje kubandanyirizayo ubube gito. Tubasaba yuko bakurikiza amategeko uko babajijwe mu gihe bigira kuronka urupapuro rwo kugendesha ivyo vyuma, namba bazifise bashira amategeko mu ngiro, bubahiriza amategeko y'ibarabara, nta gupakira ibirenze, nta kwiruka nk'umuyaga kandi utwaye ubuzima bw'abantu. Nawe wenyine utwara ico cuma uri umuntu. Dutanguriye hafi, ibaze yuko uri kurakorera umutambukanyi wawe umuhe akarasiyo aza kugabura umuryango ku mugoroba. Ibuka ko ufise ibibondo uri kurarera, ubwo buzima bwawe barabukeneye. Namba ico cuma uri kwatembereza atari gwawe, uriya yakiguhaye arakeneye yuko yigaruza umutahe yashizemo. Ibaze ubuzima bw'abantu twaye, ibaze ubuzima bwabo muhurira mu barabara, ibaze ubuzima bwawe ubwa mbere. Igihugu kirabakeneye mwese. Genda buke buke, umviza amategeko y'igihugu, sonera amategeko abajeje umutekano mu ibarabara batanga, kuko ntibikwiye ukubona umupolisi ucucika ivutu uhunge nk'utewe. Oya, abapolisi n'abantu igihugu cyashizeho kugira ngo bafashe ku mutekano w'abo bantu bose bakoresha ibarabara. Nawe ugendesha ikingiri urimwo, nawe ugendesha moto urimwo, nawe ugendesha itukutuku urimwo.
urongoye igisata cy'igipolisi kiraba uruja n'uruza mu mabarabara yaratubwiye ukuntu ivyo vyuma bihungabanya umutekano. Amabarabara yacu nayo nyene agenda abonekamwo ibinogo bigatuma kumbure abo bantu bariko biyunguruza usanga bagenda babisananya mu buryo butajanye n'amategeko bigateza amaksida menshi. Rero twavuye dusanga amatukutuku, amakinga, amapikipiki ni koko byari byaje mu buryo bwo gusahiriza muri transport mu gisagara cya Bujumbura, ariko urugero bigeze ko dusanga ahubwo icyo twiteze icyo twokwita ko twokwitega nk'inyungu ahubwo ari uruhombo, kuko byabaye byinshi ku rugero rwaho usanga biriko birateza amasanganya aho naho hagacaba uruhombo haba kuri bene ibyo bikoresho mbere n'amagara y'abantu akasinzikarira, kuko dusanga dufise igitigiri nyamwinshi c'abantu bitaba Imana n'abakomeretse mu mwaka ku rugero uhava bibaza mbere kari nk'intambara yateye. Ibyo rero biri muri bimwe twagiye turarabira ko turavuga duti mbega mu kurindira ko leta ifata mu minwe ikibazo cyo gusubiramwo amabarabara y'igihugu, nta zindi ngingo zoba zirafatwa kugira ngo dukingire abene gihugu bariko barahura n'ivyo bibazo. Rero ibibazo ni vyinshi, nka twebwe muri police dukurikirana uruja n'uruza mu mabarabara, hariho ivyo vy'amaksida, hariho nk'aba makinga bobo novuga ko biranagoye nuko umuntu yobisigura, kuko bwa mbere n'amategeko abagenga amategeko atomoye ku buryo ushobora kubona ko umuntu w'ikinga akingiwe canke ariko aranyongera iryo kinga ametriza ibyo arimwo, nawe nyene usanga atazi ibyo arimwo, aho banyura, uburyo bagenda, uko bapakira abantu, ivyo vyose usanga atakintu na kimwe nabo nyene ubwabo bashobora kwikontrola. Ivyo rero gaca bitubana ikibazo. Hama rupire rero niyo bishitse hakagira ugira isanganya, sujya yamuhaye ikinga ntaboneka, sinawe ntari amezire yo kwivuza. Gasanga rero kenshi twebwe nk'iyo turiko turabatwara kwa muganga twama dufitanye ibibazo n'amavuriro makuru ya mu gisagara, twakira umuntu atagira utatanze kosyo, handi ntushobora kuva ngaha mudatanze kosyo, ugasanga n'umupolisi rimwe na rimwe barabafunze bakamara umwanya bari ngaho turi ko turasigura turi mu ivyo bibazo, ugasanga ni bibazo twamamwe. Hanyuma nturi bugaruke ngo ubaze mbega ninda hava afata mu minwe icyo kibazo, nta siransagira. Umuntu arinze atanga ikinga nawe nyene usanga nk'umuntu yavunitse ukuguru canke yavunitse ukuboko adashobora kumwasista mu ivyo bibazo, uwo nawe arinda aza gukoresha ikinga nawe nyene usanga ari wa muntu adashobora kwiyasista. Ivyo byose rero gaca biba ibibazo usanga biriko biratugarukako. Ikindi kibazo rero gikomeye nica bafise amamodoka. Bafise amamodoka nabo nyene bahura n'ibibazo, kuko agonganye no wikinga nta mudeklarira, kuko nta siransagira, aramena imodoka y'abandi ni kwaserera. Uyo muntu naho wo mupfunga usanga nta nikiva afise ngo yogurisha ari hiyo modoka. Aba mamoto usanga bamwe nta masiranse bafise, agaca yita akiyirukira. Aha dufise amamoto 302, amamoto arenga 302 yahebwe mu buryo nk'uko. Agize amahigwe ntakubita umutwe hasi cyangwa avunike, avunduruka aho yiruka, karindira ko mwene moto asubira kugaruka kabura.
Ibyo rero ni bibazo. Dufise amakinga arenga 928 bene yo bahevye uko nyene kubera guteza amasanganya mu ibarabara, n'amatukutuku naho nyene nuko. Urumva ibibazo rero ni byinshi. Aho rero ntitugiye muri wa mwanya accident ibereyeko, kuko cyamwanya accident ibereyeko naya mamodoka menshi dufise mu gisagara, ubwo nyene amabarabara yose acagiyugara, amambuteyage ategwa nabo bamakinga cyangwa pikipiki. Yagiriye ko abeshuza imvugo ivuga yuko ubushikiranganje buri kubwirukana abantu. Yamenyesheje yuko iyo ngingo izotuma uruja n'uruza rworoha, mbere n'igisagara kitegura gutera imbere. Ubwa mbere ho hariho imvugo bariko bakoresha ngo ko twabirukanye. Twe nta bantu twigeze twirukana. Igihugu ni iki wacu, igisagara ni iki wacu. Iyo hageze ko hafatwa ingingo kugira tuve ku ngazi twariko tuje ku yindi, abantu nibaze babitahura, nibavyumve babitahure, ntawe twahohoteye arimwo, kuko nimba yahora yinjira mu gisagara akaba yegejwe inyuma, bafise ikibazo cyo kutamenya ingene bitwara mu mabarabara, naho twababujije ntibavyumva, wasanga twamatiriko turahigana nabo. Ngireko kandi ndabatera kamo ntibaje mu byo guhangana kuri iyo ngingo, kuko iyi ngingo twafashe ntibayibone nk'ingingo ijanye n'umutekano wo mwibarabara gusa, ariko irafise n'ibindi rikirategura ku gisagara cacu ca Bujumbura. Kandi numva ko ntoshima kuvugira ngaha, kuko ni umugambi wagutse. Iyi rero ni intango. Twizera ko rero nta muntu yohavaza kwihenda kuri ico, kuko byo hava bimugora, yo bari umugumutsi mu bandi, kuko ugumutse naho ku ngingo yafashwe n'igihugu urumva bikurikira nyene ntibizogera hiyo, kuko benshi turavugana, turamaze kuvugana nabo, twamaze ko turayaga, barabitahura. Ari nabamaze gufata ingingo yo kwisubirira ruguru, dusanzwe tuzi bamaze gusubira ruguru. Hari nabamaze kuvuga ati je moto zanje ndaduzi Gitega, ngiye gukora Igitega. Hari nabandi bambwiye kwa Gingozi, hari nabi wacu mu Cibitoki bambwiye nti je ndagiye mu Cibitoki n'amatukutuku yanje ndagiye. Ibyo rero nibaza ko tutazigera tugera kuri ibyo, kuko nta n'impamvu, ni kuneza y'igihugu. Bavyumve ko iyo ngingo itafashwe mu ntumbero yo kubabohera amaboko imugongo, ni mu ntumbero yo kubakingira, kuko uharuye nabo nyene ni hamwe gusa bavyirengagiza, barazi ibibazo bama bahura navyo. Ni mu ntumbero yo kubakingira, kuko uharuye abantu barenga 300 bapfa ku mwaka, atantambara yateye mu gihugu. Ugaharura abantu mu gisagara, utuvuga mu gisagara cya Bujumbura, tungaharura abantu barenga 1900 inkomere ku gisagara gitonya nk'iki cya Bujumbura. Je novuga nti imbere turakwiye gusaba imbabazi, ntitwakoze ivyo twategerezwa gukora hakiri kare. No mu buyobozi bw'igisagara ca Bujumbura barashima iyo ngingo, bakamenyesha yuko nabo nyene bariko baritegura kugira ngo abantu ntibaze babura uko biyunguruza. Iyo ngingo twayakiriye neza cyane, kubera ko ni ngingo novuga ko yaje hageze, ndetse yoba yaracerewe turavye ukuntu igisagara cifashe muri kino gihe. Uravye amabarabara dufise yubatswe mu gihe ca kera, ibyo vyuma bitaragwirirana, ariko ubu bivanye n'igwirirana ry'ivyo vyuma, abene gihugu, abanyagisagara bakaba bafise ibibazo byo kwiyunguruza gushika ku mirimo. Nico gituma mvuze ko ari ngingo yaje hageze kugira abene gihugu, abanyagisagara
bashobore gukora imirimo yabo ku mwanya no mu gihe bavyifuriza. Abo bagendesha ivyo vyuma ugiye ukaraba bamwe uravye dufatiye nko ku banyonga amakinga, n'abantu bakora uwo mwuga batabifitiye ubumenyi. Ico ni cambere. Ikigira kabiri, n'abantu baje bava hagati mu gihugu baje gukora uwo mwuga, bakaza arico conyene kibazanye. Uravye uburyo bakura mu uwo mwuga bakora n'uburyo mu vy'ukuri budashobora kubatungisha ngo butungishe n'imiryango yabo. Ugaca usanga bya bibazo twamamwe ngaha mu gisagara, ugasanga nabone rimwe na rimwe barabifisemo uruhara kugira bashobore kurondera igisahiriza ubwo buryo buke bakura mu uwo mwuga wabo. Ubu imigambi mu gisagara dufise, dushaka kugira ico twokwita une ville intelligente, igisagara kiri ku rugero rw'ibindi bisagara muri Afrika ndetse no kw'isi. Hariho imigambi rero imwe tutashobora gushira mu ngiro, tutarabona neza ukuntu igisagara gitunganije mu vy'umutekano, ukuntu igisagara gitunganije mu vy'uruja n'uruza. Igisagara ca Bujumbura kuva aho iyi ngingo isohokeye nitwicaye. Ubwa mbere twarakoresheje inama abajejwe intwaro guhera ku rwego rw'amakartier gushika ku rwego rw'amakomine. Twarabakoresheje inama kugira tuyibamenyeshe, kugira nabo bagende babwira bene gihugu ibijanye n'iyi ngingo babasiguriye, kugira batangure nabone biyumvire ukuntu bashobora kwitunganya mu byo kwiyunguruza, na cane abahora bakoresha ivyo vyuma mu kwiyunguruza. Hanyuma ikigira kabiri, turiko turitunganya mu kintu kijanye no gutunganya ibituro vy'amabisi, ku buryo babene gihugu bahora biyunguruza bakoresheje vya vyuma bazoza barabona amabisi hafi, kugira ibikorwa vyabo ntibihungabane kubera iyi ngingo yafashwe, kugira umutekano mu mabarabara utere wiyongera. Ubwa mbere meri ya Bujumbura ikoranye n'abagwizatunga yari kirabahimiriza gushira imitahe kugira bashobore kurondera amabisi yo kwiyunguruza, kugira abene gihugu boroherwe mu kuja ku mirimo yabo ya misi yose. Ubugira kabiri, meri ya Bujumbura yari isanzwe ifise umugambi wo kubaka utuzu tw'ubugamo bw'abene gihugu baba barindiriye amabisi, kugira ntibashobore kunyagirwa canke ngo baruhe mu guhagarara canke ngo izuba ribamerere nabi. Rero kuri meri ya Bujumbura ni ingingo nziza, kuko iza ituma iyo migambi yose ija mu ngiro, kuko ni migambi myiza ku bene gihugu. Iyo ngingo ifashwe, igisata kijejwe gutwara abantu n'ibintu mu gisagara ca Bujumbura kibitumwe n'utwara igisagara ca Bujumbura carahagurutse kirashobora kugenda gushika mu bibanza byavuzwe ko ibyo byuma, amamoto, amakinga n'amatukutuku atazoshobora kurenga. Tukaba turiko turisuganya kugira ngo iyo tariki ya 10 yavuzwe izoshike twamaze gushiraho ivyapa. Kukwiyunguruza ko abantu benshi, abenegihugu benshi bahora bakoresha amatukutuku, amakinga, amamoto, mugabo ko muri ibyo bibanza batazoshobora kuhashika. Meri ya Bujumbura ikoranye n'abajejwe amashirahamwe ajejwe gutwara abantu n'ibintu, barakoranye kugira ngo bashobore kuyiga bashobore gushiraho intumbero nshasha y'ibituro, ku buryo atamwene gihugu azoshobora kubura ingene ashobora kwiyunguruza. Akaba no ngaha turangije kino kiganiro, naho ubutaha.